amaraso tumunyica ndabikubwiye reka kwikanaguza amaso ibi nibiki bizashe uwoje urumva yaje gusaba akazi urumva egeze vuga ningoga none iyo mbuga itegeze haraguru gatoya sawa vuga egeze kandi kaduga gatoya vuga rero urumva yansavye akazi kandi ntanako ndamuha urumva nabindi bintu je duhuriye ko n'uwo mukobwa uwo muntu yadufotoye je nta nuwonze urumva ndagusavye rero je unyumvire kabisa jewe uyu mukobwa je nta nuwo nari nzi twaduhuye uwo munsi ibaza ngo uranshoboye bindira muri 24 heures ndazinzwa namaze kuronka kuri nsanga ari byo sumwica ndico Fofu uyu mukobwa ndifuza kubona amaso ku yandi ati hewe mwiza ntiwirigurira cane ngo urashaka umuntu ashaka umuna wewe niwe akeneye kubona paraporo ya wewe ntuzi ko umugabo wawe yamubwiye ko atamugora afise byari bisanzwe ntabwo nakumwe ari kumubwira ko afise umugore agiye kumutanga yategerezwa kumesha ko atamugore afise ati kuki mbe uzisa turiko turavugana n'umunota ugiye ko umugabo afise inda y'umugabo wawe shit ivyo mbwiye nibiki afise inda y'umugabo wawe niko bimeze uvuze ngo Joshua ateye inda nta gitangaje kirimo sheri kuko nabikubwiye kuva kera ndakubwira Joshua aza yambeshe ngo uyu mukobwa ngo babonanye ngo ariko amusaba akazi none bigeze mu byo guterana mada ewe afise inda y'umugabo wawe utumva ngo nicyara Fofu Joshua ngiye kumwica ubu si bya bindi nashaka kumwica kansaba ikigongwe ambesha ngo himutse kuva mbere hose Mutama kwa telefone nene wakwitaba uko ncyakubwira alo Mutama isabwe yego n'amahoro nze ngira amahera narayatanze Mutama amafaranga jewe narayarishe kweri burya kijya gihe umbwira ko yakeneye naciye ndayaha madamu wanje namubwira yuko amahera yakuzanira ahubwo ushobora gusanga atakubonye amahera akayashira kuri konti reka turi kumwe ndamubaze numve amafaranga aho yayashize nayo ubundi hoho vraiment amahera jewe narayatanze yego kandi urazi ko twibaniye neza atangorana sawa sawa madam reka wa Mutama ngo amahera ntayarabona wayashize mbega ndakubaza njya amahera wari wakuye aha none umbazi yo nakuye amahera mbega yo ndiko ndubakisha kutambaza iyo ndayakuye wewe igihe kihaciye ndagusaba amahera yo kugura impuzu yo kwambara haciye igihe kingana gute she ntiwigura hogora ajya amahera nayaguze imyambaro y'ibikwembi nshanja gusonesha byose hamwe byatwaye umuriyoni naya yego kwe murajya amahera asigaye 100 niyi rero yo ndashaka kuyaguha kugira uzocuraba ingene wiyungunganya wongereze komsa urabingene uzosha kuri hujya Mutama kubera naje sinokomera kuba mu nzu irimwe amatati iki bifo kuwo wongereza kuri yo 50 yasigaye madam urakomeye neza cyane
uri kurambwira ndiko ndarota cankwe wewe impuzu wewe ufise zimwe ziri mu kuborera mu nzu ubura no kuzambara ubu wafashe amafaranga yo kuri hinzo uja kwigurira impuzu ndakubwire ayo mahera atabonetse jewe nawe uyu munsi ifunira hambumwe nanje ugira ndakwereke ko ndi umugore ntarakagore reka kwanza banze mvi muri modoka oya gumaha indagumaha oya gumaha uvuga amahera yawe hafi iye hagarara ugenda unyishuye janda kwishurira zana ayo mafaranga y'abantu umviriza ndakubwire urayarondera cyangwa ureke hanyuma ushaka burya busa 50,000 ndabuguterega je sindi umuhimbira ivyo ugiyemwo vyose singusange muhira amahera atari hari yose uzoca umenya yuko jewe ndi umugabo nanje ndakubwire nzogaruka mu nzu yawe ari uko ajya ameza ya uyarishe kandi nzoza utaje nkuntora kubera je sindi cinjire uranyumva ndakubwire hamwe wohonyora muri gutayazanye nzoba ndimbwa y'umugabo icyo nagufasha nzongwa burya busa 50,000 genda hariya Ben, kumva nimeze neza. Yego mukuru sinzi neza. Cyangwa urashonje? Oya sinshonje. Benny, mbwiza ukuri. What's wrong with you? Niki kibazo ufise gituma muri iyi minsi mbona umengo ntumeze neza? Singwaye gusa urugo rwanyu n'amahunda rufisemo. Je sinzi ko narongoye nk'abandi bakobwa. Ariko Ben, kwaheze igihe gitonya mubanye kandi nkaba mbona umugabo wawe atagerageza kugira ngo aguhe ibyo wifuza byose. Nukuri unsiguriye uko kweri byongora gutahura. Mbwira hari ikihe kibazo, please. Kimwe cyari umwana sose byawe. Niyo mpamvu ngiye yuko ibyo nkenera byose bimwe biko. Ntabwo nagutaka amakosa. Wowe ubonye wicaye ku ntebe nziza nk'izi ugafungura ukambara ukaryama tubona yuko bihagije. Ariko je amapasu mukuru wawe ntakeyamana tuyita yo nga mu rugo nta cefu na caruguru usivye nyine kutugabaya no kutwambika no kutuyicaye kandi hasa neza. Urumva urwo rugo je n'urugendo n'amahoro amanga n'urunezerwa nk'abandi bagore. Urazi Ben, ikintu mbona si ikindi. Je kuba naraje muri uru rugo nibaza yuko ari kubwo umugambi w'Imana, right? Yeah. Ikindi naco nizera si ikindi nuko ukwiye gufata umwanya ugasenga. Reka ibibazo byose singomba tubihereza abantu. Ego mwisi hari abacamanza, sivyo? Hari abajejwe ubutungane, ariko siko bose bashoboye gutunganyiriza abantu ibibazo byabo bose. Je nemera yuko hari n'ibibazo bimwe bisaba ko Imana yonyine ariyo yikorera. Rero navuga ngo ibibazo byawe turabitura Imana. Ugerageze umusengere Joshua, wenda azanahinduka. Kandi Imana niyo yonabubakira. Naho ubundi wihebuye aracari kabisa, please. Gerageza ibibazo ufise byose ubihereze Imana, right?
Namahoro ga mupfasi. Yambuye abakiza igihugu. Mutama ni hari? Si hari. Ko twari duhejeje kuvugana kambwira ko ari hari twomurongo. Nakubwiye ko atawuhari wa muntu we nta kirundi wumva. No muhamagara. Umuhamagare nkande jewe nakubwiye ko atari hari ushaka kumva iki kindi. Ko twari duhejeje kuvugana kambwira ko ari hari twomurongo. Ko hari ibintu byo kukazi byari byihuta. Uje kunganza mu rugo rwanje nakubwiye ko atari hari genda muzovugane muvuganira. Muvugana byinshi. Basi tuzogaruke kumurabajya. Twa tumukeneye hari ibintu byo kukazi twashaka tuvugana ubunyene. Kakungorera ubwenge wibaze ko ubwenge butagongoye neza. Nushaka kumva ivyo nakubwiye. So wabaseka tuzogaruke kumuraba. Mvira mu rugo ugende sha. Basi tuzogaruke. Wumva ivyo umuntu bakubwiye. Sawa basi musigare. Kuno umengana mu mariko maravugana yari. Nta numwe nanje yanze ngo muri kadodora ko ndagiye nsanga nta numwe ngena ko babanye. Kwanyiteke tujewe nta muntu numvise ngo mukama nawe. Nta muntu numwe. Ubaje singira amato. Sanda ko bisesha. Mwaje ni gute none mu rugo sha wenda yana nyene bukebuke uri kurakura kandi hajya ibibazo byinshi bituma umuntu akura mu mutwe asha waje nashaje nkiri muto oya ntawuraje nagiye kwe sha kabi nyene gaseko nkakeza kandi vraiment pole sana narumvise yuko ya modoka yawe yatembagaye n'umushoferi agapfa. Asha umushoferi nyene yahitavye Imana. Ariko imbabaje nuko apfanye imigambi burya yari afise umugambi wo kubaka inzu. Asha namuguranye n'amahera yayiteza imbere yuko yo kubaka inzu. Nuko yasize imfuvyi zose bapanze mu bisumabaro murenze cyane. Nacho ahubwo jewe nari namwe nimbira yuko nzoza kukubwira kugira ngo turabe tuzoje kugarukira kuri urya mukenyezi yasizwe n'urya mushoferi kugira ntibihebure kuko urabona umuntu muto nta nawe yari bwigeze jewe urya mudamu wiwe asigwa n'urya mushoferi nyene twavuganye inama y'agasheke amafaranga ashoboye kuraba ko yakuyungunganya yanamufashe no kura no kugira amaziko agende neza yego gusa twosimbiriyo kandi gasubira nta kibazo n'ibisanzwe twajana ibyago nyene burya ntibigira umuntu umwe ya naje ntiwibaze ngo biranyoroheye ati kabisa burya ndafise ikibazo kandi gikomeye ajya umuntu wese aragendana ibibazo mugabo jewe burya narashikiwe n'ibintu muri iyi minsi kandi numva birandemereye mu mutwe cane kandi navuze ati iki kibazo reka nje kugitura nkubanje kumbure ntaburi ico afasha jewe urabona ndi muri shantiye yanzu yawe urabona wamutama mpangiye cyo bundi aza numva ran telefone kandi vraiment nari ndamuheraniye amezi 3 ati rero burya utwo dufaranga ndadukeneye nari mfise udufaranga kuri konte nca ndagenda nkoramwe amahera y'amezi 3 nari ndamuheraniye tundi nca ndatugura isimu kugira ndabuko none abandamarira nimuke
zirera inkuru abagore burya n'abasazi umugore yaciye afata ya mahera yose aca yigira mu isoko ahubwo nyamba yagiye muri Kongo nyamba yagiye acagura vya bitenge vyiza muri ya mahera yose amahorande n'amabati mbeho nawe yagusoneshe oya arabizi yuko jewe ibintu byo kwambara ibintu bisa n'ivy'umugore arazi yuko jewe nabishobora bijya arazi yuko ntanabikunda nabikoza arazi yuko noca ndamwica erega nta nivyo nigeze menya ntakubesha jewe nari bimaze gushika nariyumviriye ajya je kera ntabanyonga ikinga ryanje rero burya maze kugura imodokari navuze ati ikinga niryo kuzoza ndibuka byo naciyemo ndarisambura kitabika ivyuma burya ajya mu nzu biriho nariyumviriye ntore yako tapini burya naragiye ndagifata kugira ndabe yuko nokimuhonda mu mutwe ndiyumvira ati none burya ntangura kwimvira kwa kuntu namanza kuguhanura turasha mungu wanje namanda n'umuhanura ku vy'umugore aho yumvira neza nasatuye umutwe umugore anje no cangira ukogenda je urazi ko umusazi gusumba go mungu nariyumviriye ndagenda kubite ku ruhome kubite kwisima ndabura ico nkora nibigurira ngo zamuta amafaranga ndaza kuyakurira nagira ikibazo urayama ndaza kuyaguha nagira ikibazo wumva rero ndongeye kumva agatima kagiye aya ntagira ikibazo kwe komera ega bama bawuciye bajya ngo urukwavu rurakura uwo mugari nawe muri minsi bawuhenetse ukwavu rukuze ahubwo baca barujya oya bijya bintu byo kuza barahinga imigani ajya abantu bakera iyi migani bayiciye bavise ico babona baba bagamije kandi babona yuko ari kuri nukuri urakoze cane yego nibaza yuko uyu munsi asa gusinzira kabisa aya ntugira ikibazo bimaze iminsi ibibazo byinshi mu mutwe sino bisigaye ari sawa bo atari ivyo biriko bira dutobera twebwe mu rugo nta ngorane mugabe iki kintu iki akoze shagisubiyemo ndabona kizohava kiduteza ingorane Karibu banyonya. Ini bisa. Tinyo vyaje. oya nabifutse Kuko ivyo vy'inyabitsi. Cici yako n'urukonda ari ikintu gifuze. Nyarutsa. Ja kuryama. mawe nje kuryama Nyaruka va ngaho. nabyumvise Haguruka. Hey. Sawa. Kumenga uri mu bibazo niye. Ndi mubiki? Ndinganya nditora iki? Chembo menga wachanganyikiwe nibihi? Rimwe na rimwe nyine birancanga kubera. Gusa ibyo bibazo byo ngahawe biza biragushikira na wewe ubayeho neza jo. Shawa happy kwira ahubwo nanje sinzi igituma ndiko ndiyumvira. Yego vraiment. Okay, Beninye yoba yagiye. Yoba ari ngaha? Beninye. Berserwa. Mbonano. Ndakumva. Uri mu biki? Beninye. Ari. Burya rero Beninye mperuka mbwira ko agiye gushika n'isaha nicaye ntaranca ko ngo aragarutse. None ndakubaza. Aha wicaye ngane wa warurindire. Kagaruka. Sha urumva nabonye ngiye nko mu nzu noca nsinzira. Cyosha. Ubayeho neza kweli.
ubwo bya bibazo byo ngahawe ntivyakwafetse ibibazo ibi amateste ama examen ibi wowe uri normal ikimeze neza cyo wari usinziriye sha navyuze ariko aha nyene wari usinziriye ariko da okay ndakwibarize wewe ivyo ngaho urabizi vyinshi ndabizi kandi urazi ko ndi marene wiwe nkoranza kenshi ngaha kuhanura vyanse nkeka kwigira inzimizi nawe ntubizi werega bivana n'ivyo uriko uravuga okay Joshua na Beninye vya bibazo vyabo vyaraheze ubu babanye neza ariko si urusaku ndabikubagije nk'umwana wo mu nzu sha mu bano babanye neza babanye neza gusa hariho ivyo ntamenya kubera urabona bari mu cumba ntibamako ushaka baguhe kwiki ntibampa amakuru kugira ndonke ivyo nanje ndakubarira nobimenya gute ega ntibampako nta makuru bampa nicyo wari ushatse kuvuga abantu mwavuye ruguru mufise ikirundi kigoye twiye ruturuka mu Gitabazi nuko bavuga hariya niko yitwa mu Gitabazi oh my god okay wewe uvuze uti ivyo mbonesha n'amaso ni bon sibyo ivyo utabona sibyo nakubajije wa muhungu we ivyo utabona ni gwa rusaku ntuzosore uzuravuga ngo ivyo mu cyumba ntibikuraba bikurumva uzoze uravuga ivyo ubona je nakwaje ivyo ubona ivyo mu cyumba stop ivyo ubona ni sawa si sawa okay reka rero ngende gusa wihebuye kare wari kuguma tukaba turigumana ndabona kufise irungo ariko wihangane naye ndahaciye mvuye ku kazi nicyo kibazo none nta kintu ntumye nze kumubwira ndamutelefone shawe ko wihebuye bene wigire nta ribi oya sinivumbuye no hama turasubiye sanje nuko ndahandi ko ndigorora mbe urafise amakuru ya Barca cyangwa wigira we niwigira niye guteye kugira gucangana ikigwa rero barayibandiye yewe kwa General Yesu bayi ego kenda Joshua nuko yambeshe ubu ngaje mfise inda simenye none itwara ngiye kubuhande umbwiye ngo nta mugore afise naragiye no kumusaba akazi mu gihe bariko baratanga akazi ariko nako yigeze amara ku kazi n'ibyanyemereye byose muri aya mezi tumaranye nta n'ikintu na kimwe cyarama nta n'ikintu na kimwe cyarama ngiye kubuhande n'ukuri ubuvuzi ndagenzo yishira n'akazi yanyemereye nigeze nakama nanaje inda ndashira muri aka kanya nta kintu ndiko nifashije n'ikintu nta kimwe nta na kimwe ndiko nifashije jewe Cyobaho ndi ndarengewe ndabuze icyo mvuga n'icyo ndeka ariko manzi ureke kurira mbehoho Joshua waramubwiye yuko mufitiye iyo nda
yo nta na kimwe azi, nta n'ibyo namubwiye, nta na kimwe azi kuko inzira yaciyemo yaramufashe no ndumva ko bigoye cyane, ariko akantu utabimubwiye kuko Joshua ntiyari no kukwemera. Ariko kandi humura, agenda ari ku bwawe. Icyo ndagusaba ni ikintu kimwe gusa, wigira ibanga, unkundire ube umunyabanga, nanjye ndakwemereye ko nzogufasha ku bintu bijyanye na ecography. Uyu mwana nzogufasha kumera gushika ku myaka 2. Fofo, nawe ndagusabye uzumbikira ibanga mugenzi, nukwiri wanyaraza uzoba wiyandagaje nawe, nana nusogira ikibazo na kimwe nusuye no kurira. Umwana nzomufasha agera ku myaka 2, ariko n'ubu sinakureka ngo ugende uko. Reka ndabe udufanga dukeyi no guha urifashisha, ndibaza nk'umuriyoni umwe urabura gufashisha mw'iyi minsi. Hama ibindi tuzoza turavugana buke buke ntaco. Fofo nta byinshi, amafaranga yanjye ndashaka kandi ubu nyene. Urabona ayo musozi yose nariko ndarira, wabonye iduriya ko nayikinye neza. Ubu nyene rero nta byinshi, shaka mani yanje ubu nyene ndayishaka. Nyaruza cambo mu boss ubu nyene, kandi unyarukirize nabikoze neza. Nyarukiriza shaka mu kashe yanje. Hama mwizere ndakubate, mbere ya gahunda yo guha divorce igeze hehe? Ko wica amatwi ndabikubwira buri munsi, mbe ndakubate. Kuva mwabana hari umunsi n'umwe aritora ngo akubwira muje muhira canke agire n'akantu gatanyaho umuryango. Hari basi n'akafuko k'umuceri na kamwe bamaze kujana muhira ko yami safari. Kujyo byose uvyirengagiza. Buryo ubona Joshua ari umuntu azohava avuga ati reka ndabica mu muryango w'iwanyu kubera kuri kuranka kumusiba divorce. Mugibona ko ataca mari umuryango. Shashushu, je m'appelle maman, sinon kwizeza ngo ngiye gusaba divorce. Ariko kandi ndabona niyo biriko biraje, kuko oya ayasa amasaganirizo yanje pe nyatari nibibazo. Ico mbona cojo biteba bitebuka nzotinda ndayisaka. Joshua ngaya amezi 5 arakubise ko tuja mu kwa 6 kuva nagashika muri runo rugo ntarigera mbwira ngo madame ngo tugende ngo ndagutwara iwanyu turamutse mama cyangwa yumvire basi uti muri bagira batoyi bawe reka basindihire numwe minyavare basi yuko ya trimestre nimwe nta musi numwe canke ubona ko stock yanje yamayuzuye ibirabira jangwa bikaboreraho ibitoki vyovyo ngaruka kubigimiwe. Urumva imiceri nta n'umusi numwe ndumva mbwiye ati fata nkaga 50 kilo. Ivyo vyinshi basi nambwire 20 kilo. 20 kilo antuka uyishiriye mabukwe wawe si ibintu vyinshi. Sha urazi ico nabonye Fofo, ciye mbona n'impamvu wamuhevye wewe. Hajya bakubwira ati abasore bakubwira ati kauya utaona mama. Kwa sasa niko naona sema hivi, usilofunzwa na wazazi wako utafunzwa na dunia. Hii dunia hii iko inanifunza kupitia kwa Joshua. Joshua ico wakoze coco waransigarije imisigaza.
Wira, rero ikintu nagomba gusaba si ikindi. Nagomba ndagusaba ikintu kimwe kandi nyorohere kabisa uze kuntahura. Ntuze kubifata nabi. Nagomba ndagusabe ikijanye n'iperereza kuri Benigne na Fofo ubihagarike. Kubera gushika isaha ndiko ndabona yuko biragana si heza cyane. Muhira hari umuriro, hari intambara imwe irenze, ibintu byarabaye bibi cyane, rero sinifuza ko biguhitana. Bihagarike, ndiko ndabona iyo biriko biragana, turindire kuko naje bimaze kubona ko umuriro wabaye mubi, watse cyane. Ndashobora no kuhahunga hajya nkahata nkibwira. Kuko ibintu ndabona ko byamaze kuba ndase kabisa. Rero sinifuza ko bihitana umuntu nkunda nkawe, kamwe murabizi ko ndagukunda sibyo? Sukurira kwishe mashe. Ha umukobwa n'uburangwa n'isuku. Ego from. Eka mashinga kakashi tugani. Nyene Fofo mukabandanya muri abagenzi. Fofo wayi. Fofo je nyene nabonye waruherekeje. Yama ex umugabo wanje. Imagine rero ako kantu. Ngira renge nugendana n'umu ex w'umugabo wawe kandi ubizi ukabitrova normal. N'ubu sindatora ubwenge. None Fofo ntacu munziko. Ukabandanya ukamugira umugenzi kweli. Ako jemba mbona ari bisanzwe. Ah bon? Ya. Gute ubibona ari bisanzwe? None harya ikintu gitangaje kirimo n'icaheba. Mbe ndakubaza. Byo bintu byose batuma umushwana na Joshua. Harya Fofo nta ruhara rifisemo. Jimmy ndamubona ari normal. C'est vrai? Ya. Beni burya hamwe Joshua yo kwigiranya aba ex biwe akazaratondeka ngaha nawe ukazana aba ex bawe ukazurazana ngaha burya urugo rwanyu go cyarumara imisi ngaha Sha sije ntivyonsitaza no kuri ntana gatoya ahubwo urazi uranyorohereje ko yayimaze iminsi ndamumvugisha Fofo kamenya ndiko ndamwisemba Benigne kamenya ndiko ndamwisemba rero mbona biza vyandambiye ahubwo Reka ndakubwiza ukuri. Naho bandikira ukabona umengo uriko urabisemba, si ukubisemba. Ahubwo nuko Benigne gushikiye isaha mu rugo hari umuriro, umugabo n'umugore ntawe uvugana n'uwundi. mumbihire Ubu gushikiye isaha umengo tuba muri orphelina mu kigo c'imfuvyi. Intambara nyene ziri mu rugo, ningo nta bantu bahaba. suwe hewe ivyo bintu Benigne ntavyo namuzigako aheregiye ko arumviriza impanuro za Fofo Atamwumviriza. Gusa nabwo ko Fofo afise akarimi gasosa burya n'uburozi. Numva ntangeje cyane ukongera ukanambabaza. Mbega umuvuga nabi Fofo. Fofo si umugenzi mubi ndakubwira. Urabaza ubaze neza. Fofo n'umugenzi mwiza. Mbega aho kumuvuga Fofo nabi, wowe cyo wamfashije nka Marene n'igiki? Beni uriko uramburira indero. Mva ndakubwire Mare. Sindiko ndisigura kandi ntibinakenewe. Gusa ico menya coco. Fofo ni umugenzi. Kandi Polo mama arakundutira cyane gose. Mbeko wigira ngo nguzi cyane kuba ku rugo rwanje urwawe rwakunaniye. Manza uba kugwi wawe. Urwawe wenyene rwakunaniye, umugabo araguhamera kuri hinzu ukagenda kugira za shopping. Sivyo? Umugabo wawe ntasiga guhamera y'inzu, ugaca ugenda ukaguramo za Hollande. Hama gacaza gusaba ngaha. Renga hamwe abonye ari miliyoni. Umugabo wanje agenda kurura tunukira mwebwe. Apart y'ukuri Marene, nanje ndafise kwifatira ingingo. Nturaheza. Wumva ushaka ko nsubira kuvuga? Beni cyo nakubwira cyo igihe cyose ndagusubiriyemo uzoza urakira umu ex nk'umugenzi wawe umenye ko ari zanduru zo kwama wewe na Joshua avec Fofo. Ubize ndakubwire reka kundi ndaguza kuko sindi muri documentation sindi ko ndisigura. Nico gituma ndabwiye ati bigivyihoze tuzaturahurira ngaha tuze turasohoka twinezegwere bikunze muhira atanu umwe hari nzi ndaguhamagara turi babiri rega hari nico twabashika ko turi babiri nakaye ibi nivyo vyari vyize ko tuza turahura twiyagira ivyacu nebiro nyene ntiwankunda kwera ace no kugira rega
abakobwa b'iki gihe bameze nk'ibaro. Ibaro ishobora kuba mu kibuga Real na Man City bariko barakina igakubitwa n'abantu 22 hagaca hiyongera ko na refa ariko ntaciba ntugire ratoboka. Ushatse kuvuga iki rero? Ko je ndi bad. Wivugira kandi ivyo ejo mvuga. Yari black. Mura ntaciba. Ndakwiyoza ndabizi ko wataritse ngo bari kuvuga. Sico menya coco. Fofo amayipreve yose yanzanira ngaha ivyemeza vyose. Ho ubuzi yuko kijya kirofa c'umugabo cyo cyarateye inda. Wowe kaza ngaha gusuguma wanika ngo za fofo. Gusa nawe ndagutahura. Jewe ndi umugore wa boss. Ndaba hasi gushika hejuru. Urambona neza. Nta na rimwe uze kwigera umera nka jewe. Nimba waje gusaba nsaba ndaguhe. Ariko ntuze uvuga fofo nabi. Beni aka kanya uri kurashibaguriza. Mu minsi mike wubatse nanje maze imyaka irenga 40. Burya nimba twarapfuye bijyanye ku myaka maze nubatse ubona muzopfa bijyanye gusa. Ubiza ndakubwire. Ndagusabye ntiwe waje kunkindirako. Umvire mu rugo ntuze kuntegeka. S'il play ugahigirizo wanje umengo ni mucawe karaba. Shakwiringanisha na jewe nyarugusohoke. Urantega suye kuza guhanuza. Ngo bamarene njyajya nyanjyajya. Nyarutse umvire mu rugo. Stop. Stop. Vira mu rugo. Yego genda. Ari icyo nakubwira cyo. Genda ntabwo. Mbabarire. Sinzoreka kukubwira. Kandi intabwirwa ubwirwa no kwa masatukuye. Jewe ndagiye. Jewe sinkangwa n'imituragaro nani. Barakubeshesha. Je sinkangwa n'imituragaro. Urantega untera ibuye. Ngo zamarene. Ivyo wafashije nibiki? Abura kure kuza amatwi nk'amababi y'amateke ngakaza guhanura ngaha. Arafite ivy'ampanuramo jewe. Hey! Marene, urugo rwawe, sotofianto, sinzi, iki. Hey! Wowe nta na kimwe ufasha, Fofo niyo nzana n'amayipreve akamfasha, ariko ucuza gusunga ariko umuntu wanga nka kasuku. Vira mu rugo shawe. Marene, mukobwa, sinzi iki, sotofianto. Mwakuizi saa mu gitondo. Joshua. Rambabarira ko naguhamagaye ngo tuganire. Gusa kutubona inyenyeri ziri ku ijuru tukabona ingene zisayangana iki nasanze n'ibibazo byo kwisi bingana kunyene uhavumbaza kubereye Joshua cyane naraje mu rugo rwanyu dernièrement sinzi ko babibabwiye ibibazo nahuye navyo sinobivuga ndabishobora ariho kimwe gusa nasanze urugo wubatse ari umuriro naraje mu nzu yawe irya nzu imbana umwobo urani ingene ingana yambanye umwobo ndaburi yo mwigwa Beni yaramburiye isoni aranyambura impuzu ziramva ko kabisa yaranyise indaya aranyita umukene wa mbere aranyita umusuma aranyita umurozi aranyita ishitani nta kintu na kimwe yansigiye Benine madame wanje ndiko ndabikubwira gutya nuko nashoboye gusubiramwo ingene vyagenze gusa cyo no kubwira cyo urubatse urugo aho hose ibyo byose byari bivuye ku mpanuro ndiko ndamuha z'abagenzi babafise kandi cyo womenya cyo ujye warinjirana
ariko kandi urabe wicare neza bandanye usenga. Kimwe gusa sinzoheba kuza, kandi Beninya yarahindutse cyane, yaranyeretse ko yavyibushe zijya n'ingorane nto kuzo nabonye mufise. Je urugo rwanje rurubatse twaravyihereje, ariko ivyo mbona mwimirije namwe bizoza bisumbangira ivyabo kw'isi hose bafise ibibazo. Ntacyo fise novuga, nararengewe, narafashwe nk'umuhimbiri, ariko nzoguma ndi umuvyeyi, sinzoreka ko haza. Ndagwanje kweri, ariko ntacyo, reka iminsi mwereke. Yarambwiye yuko amahera mufise atanuwundi kw'isi azopfa yarose, tuzokwama tuza kubasaba. Gusa narashimye yego ko ashima ko mufise amahera, umbwira bimeze neza, ariko kimwe gusa uze wicane umubwira uti iyi ni isi nzofa. Marene, zukuri ndumiwe, nukuri nk'umuvyeyi nyene ndasavye ikigongwe, ndasavye imbabazi, ndamusabira imbabazi mu gishingo ciwe. Birababaje cane, ariko ndakwisabiye je ubwanje umubabarire, kandi nanje ubwanje ngiye kumuhanura, uzobona impinduka. Cyo ndi umuvyeyi George, ndi umuvyeyi, kandi nanamubwiye n'igihe ariko aranyirukana mu nzu yiwe ko ntazoreka kuza. Yanyirukanye nabi, nta kibazo, gusa nashimye kubikubwira. Oya nukuri ahubwo siyumva nicyo novuga, tubabarire kandi mukomeze kwihangana. Ego kare sawa rero. Ifuti sana. Oh yeah, shirika. Utureyindi. Sawa basi nacho. Yenda imumirije. Kweli kumeze uko basi. Utureyindi yanyu kandi tuzoshaka save the date. Wow. Yaripo. Sawa. Ikwani twigiye save the date. Very good. Tugende handi batugire ifoto nyine nziza iboneka, nyine nziza nyine. Okay, that's okay. Itaba umahama. Itaba. Yashima no kuri kwandi itaba, ndikabonda kugira wari. Kubera iki? Nyine ni ibintu bisanzwe. Uwo ni inde wanditse ko mayilanga? Max one. Max wawe? Basi sinumva n'umuntu gusigurira, ariko uyu mbasi umutipa aramvuruga cyane, aguma stress ukuntu. Arakuvuruga? Ubu nawe uri yumvira ko nagenda kuvuruga. Kuja muri vyinshi nukuri pe nta kintu nakimwe dusangiye. Nombonera. Mwani mwandikira nivyo arivyo. Ejo saa yine ntwanyandikiye ngo bone. Laba nawe nyene. Amasa hamwe nyene. Nanje mbwira bone. Yawagaye. Mafaranga yanje arahatswe we. Uboneka none n'amafaranga yanje ngo nje mu zama mari yaje ngo nturu. We. Hey. Sheri oya. Gabundi bucye nagira nsesa kura amahera yanje ngo na mama yaje. Wivuje bane mwana mukundana.
Shero uri kurabitahura nabi nukuri siko bimeze nuko ushaka kurongwa n'abagabo babiri oyaha gusa nyene nuko aguma mvuruga cyane mbashatse kumworohereza ngende ikenda mwishura antelefone nkamwita banyene kugira niba ariko n'ibintu bisanzwe je nta ni kuvuga uvi wanje na ukacugenda wiwe orebe umwene marore rimwe kabe gato umvire mu nzu singa nazine sizigulo nkene mvira mu nzu kwabe n'ufunguzo gwanye nago hayikwinzu yanje ndabukeneye rimwe kabe mvira mu ko mvira mu atwale ogo Uko umeze neza? Namahoro. Umeze neza nyine. Ushaka? Nakubwiye ko meze neza. Ufise yazikiye? Kunonda kubona umengo urafise ibintu by'umuhemu mbi nibiki. Je ndi umukozi w'Imana n'umupasiteri. Gezaho. Umukozi w'Imana wowe nasa nk'abakozi b'Imana wewe. Ubwo no wese kuba bukurimwo abakozi b'Imana bahe. Wewe. Nimba ari inzara ufise mbwira ndagwamero ushaka hama nibandaniza ivyo ndemo. So badungurungura umupasiteri byahe. Ikaje umukozi w'Imana duhuye nkabona hari ukuntu utameze neza kandi nkabona ico no gufasha sinurengana kuko nahamagariwe kugarura intama zazimiye. Wewe. Nimba ari inzara ufise mbwira ndagwamero ushaka hama nibandaniza ivyo ndemo. So badungurungura umupasiteri byahe. N'imyitwarire yawe iragaragaza yuko utari umuntu mwiza. Kandi ibyaho uri kurakora Imana irabibona naco wonyegeza Imana kandi umenye yuko ingero yicaha n'urupfu nta kintu na kimwe wonyegeza Imana je ndiko ndarengana ngiye kuraba kisubanje hano haruguru mugabo mpuye nawe numva impwemu itari nziza impwemu y'ibyaha ibintu uri kurakora utabiretse wa mukobwa uzosha Wida Eko ndimvira nk'ubu none iyo byo wagifashe gute mbe nk'ubyo bagufata bari kubigenza gute ubwo ntari kubabwira ko ari ndiko ndagutuma gukora ibyo bintu ubicunge Sikaje ndamujanja ariko Wida je ndiko ndumviriza uburyo Fofa avuga aho kuko ntubona ko Fofa ari nk'ukuzimu Ega ni shetani okay basi reka twiyumvire Fofo uravye ibintu ariko arakora byo byose biraboneka neza yuko hari inyungu ariko ararondera muri ibyo bintu ariko Wida aha kuko ntubona yuko Fofo ari nk'ukuzimu ugerageje kuraba ibintu ariko arakora byo byose biraboneka ko hari umuntu ariko aramutuma bino bintu cyangwa ugasanga arabifisemo izindi nyungu twe tutako turamenya Pusha Jeko byo nibaza ko Fofo abifisemo iyindi nyungu ko sinibaza ukuntu aguma ariko aravuga ukuntu bimeze ukuntu je ndamubona sinibaza ko ari ibisanzwe ariko burya turakwiriye kubandanya dukora bino bintu kugira ngo tumenye neza ico umugore wa Joshua ariko arapanga rero aba bakristo amajonde kandi bandanyiriza ndazi uhaguma ntangura kunsigira ibintu byinshi kuri umupasiteri nta pasiteri namwe buzemwe ubwese kuri ubwo bukuzuyemo nta kibazo na kimwe fise n'imyitwarire yawe iragaragaza yuko
utari umuntu mwiza kandi ibyaha uriko urakora Imana irabibona ntaco wonyegeza Imana kandi umenye yuko ingero y'icaha n'urupfu muko utaretse ibyo byaha urimo utaretse kugenda muri izo ngeso mbi Imana izoguhana kandi urwo rugo rw'abantu ushaka gusambura ndiko ndakubonamo impemu mbi gusambura urugo rw'abantu urya amafaranga atakagombye kuba arayi wawe arayi gufasha umuryango niho vyodufasha kugira ngo Joshua ashobore kutwizera nico gituma gushika ino saha atagenda kimwe ndamwumvisha ego ivyo nivyo gusa wirana ndagukumbuye kutabimbwiye kuri telefone nanjye no ahubwo gusa ubona ko ngaha ubu ndi muhira jenyene kandi ubu ndibaza ibyabaye ubushize mu ntejo kongera kuba nashaka ko twigire mu cumba reka mu cumba wanje haragaragara yatanguye ivyo bintu vyawe mu cumba hagaragara ngende gukora iki wira nshaka nje kukwereka ahantu Yuda yanyegeje amafaranga yagurishije mu Yesu kwisabye Joha akazi dupanura kazi gusa navyo vyo ari bisanzwe reka nta ntama yoba yuri impene nzigute yuko ari ivyo kandi reka burya jewe utasi sinokwanga udahindutse nguzi imbere y'Imana wakira agakiza uzohura n'ikigeragezo mbanda Mbega yanzigeze hehe barayubatse mugo ntibarayiheza habuze iki aho mama aryama harava biragera neza kwera umva rero harava gusa mu cyumba wawe ni sawa nange ntihameze neza aho mama aryama hava wumva aho wanje wumva aho bameze gute ntibarayiheza kwera umva muri make rero ntibiratungana inzu ntiramera neza urazi rero mama ndaguha ibintu bimwe ubifate nka nkama ubibike neza bimwe wifyitirisha ugatakaza nkaburamwo na 10 nzokwica ntabyo nzovuga kandi bofre wawe mugahora nk'umibaba cyangwa ku telefone akubaza ati mushikawe nta kintu afasha ngamuhira uzovuga ati nta na kimwe ahubwo nshobora n'igihumbi ndaremvye ukazokurikana yuko hari ikintu kimwe mwarafasha muhira biragushiza wikuye amata mu kantu ivyo navyo novuga bimwe wigira yuko uri icasame ubure kubifata nka nkama ubona amahera harimo n'amadolari ntufate nk'ibishangashanga nk'ibibabi n'amadolari ndaza kuyamvunjira nakubwira ko yavunjisha yo kumengura ikijuju n'ubu ntiburatonda neza uracagira ibintu by'uburofu utabona ko turi muri business ngaha yafate neza ejo nzogutelefona tugende kuyavunjisha hama turabe ko twomarira irya nzu ya mama sivyo mana ndazi igihero cayo nze ntimemburemo na 10 ndagiye rero ujya naco sanga twara sawa aje nora taxi ngo ngwiki nimse amadolari nogira na twara fata bisi cyangwa ugendera amaguru vy'amataxi wewe urazi ivyo turimwo ningu baba bayanyaka ndanayivye hamucuza ni birofa ngo ufate mo taxi sawa rero ngena na bisi rero nze ntimemburemo na 10 zocumenye ico ndico wibagiye na telefone we sinahuye kuri kirofa sawa musigana sawa mbona ico mpamagari mbona zabute mu maso umukobwa mbona ari bota cyo bibaye ubona asa neza
umviriza rero mukobwa, maze iminsi ye 5 ntasinzira. Byagenze gute? Mfise stress nyinshi, mfise ibintu bimvuruga cyane mu mutwe cyane rwose, hamwe na nabyo bikandenga. Ikimangayishije umukobwa Jadiri wampaye n'ubu twibandanya. Igihe ujya mukobwa nkagenda kugura ujya mugore wa Joshua yuko dufise inda mukobwa. Sindyama nta n'amahoro ndonka, nukuri zirajya Imana nta mahoro ndonka. Ibyo nkora byose niyumvire bijye ibintu nakoze. Kandi nako ndagufasha ariko nabonye nta ngaruka yavyo. Urazohogera ngo twowe n'umupasiteri. Ariko arampanurira. Acarata karabimbwira byose. Kumva naramayamaye mwibarabara ngiriye kuba hariho n'abantu. Ngira nataha impuzu zose namaze kwambura. Mukobwa. Je no kuri kora umutima uri kuranya nkira kwere. Nta mahoro mfise mu mutima. Sindyama. Je iyo diri ryawe ubu ntajye nkishoboye. Ntajye nkishoboye. Ubu atani imisi yezo dupanze diri aka kanya urabutse kubihebye Fufu ntabyo nshoboye, wowe nibyo turiko turagirira ujya ko ari byiza. Ahubwo cyo nicyo nabona nuko twagenda tukababwiza ukuri cyangwa ngenda nkababwiza ukuri ko amafuti yanjye yari wanje nije nagenda mu bashiki ndamufije umugore w'abandi. Rero jewe asha nta kintu nabifi umuntu shaka kumva amahoro ko mfise amahoro mu mutima. Rero wapi kandi ikindi n'amahera waba mfitiye gitarama nana nshaka. Ibi niko navuga si Kirundi, niko navuga igishino, Kiespanyol niko navuga. Afanga nena sitengana mista kwa shehe. Amahera? Amahera sitenga amadolari 500 n'amarundi ngana n'umiliyoni n'inusu kiri nk'isakosha. Nani wari washize ngaha? Kwenda kubaza nene ntakuba ntazi ko none yashize. Wawita amahera yashize. Bikwigira zeze. Sewenye. Ana yanje. Nje gabasha ndabizi none. China mahera mbonamo. Amahera ubona. Oya, imagine n'umupasiteri yatanze ari giye mbere. Namubonye hageze naho ndamutuka, ntamuzi nkamutuka nyine n'umupasiteri. Akacaho ambwira bijye byose twakoze yuko mbasambuza urugo rw'abandi. Kubera ngo ndikunda kora amafaranga. Fofize dirize uko wapi naho amahera kwere nta nshaka. Tumiwe. Iji saa 5 ukwezi kurahera ubigiyemo wumva ushaka kubivamo kwere. Kubera kudatara ko abapasiteri ababeshi. Abapasiteri bo bishaka inoti nta kindi. Nta kindi kintu bashaka amanya. Bashaka amafaranga. Ne je ibintu twavuganye je na wewe. Hari undi muntu twiza tubivugana ko. Yamenye gute yuko jewe nakoze ngomba gusambura urugo rw'abandi kubera amafaranga. Kandi twavuganye je na wewe turi babiri turi ahantu mu misho. Tukavana idiri njyewe na wewe. Wumva ibyo bintu bibaho. Je rero sinshaka. Kandi n'ikindi nawe amafaranga wari ufitiye. Ayo mafaranga wari kuma. Nawe nshaka kabisa. Je singumira mu binyoma, singumira mu beshi, bimbuza amahoro. Kandi ibyo ntivyari by'iwanje. Numva ikintu cyahindutse nzova ati Alexine n'umwana mubi. Kandi bye. Bega jewe nako je nimboregwa kuburyo no kibagira ahantu nashize amafaranga yanje. Ko jewe nafashe ndayapanga neza, amadolari ndayapanga, mpanga n'amarundi yashira ukwaye kubera nifise urugendo mw'imisi. Ko ari jewe nawe twamwiye chambre. Joachim niga yinjira muri chambre no musi n'umwe wacu. Ni jewe nawe tubana mwiga chambre. Undi muntu we yinjira gatura amafaranga aho ninde. Ubu girashaka gusanga ari imbere. Imbeba. Ibona ukuri. Kuva ryari tunze imbeba zitwara amafaranga ngaha mu nzu. Kuva ryari imbeba ishobora kugurura imashini igatwara amadolari
gatora amarundi mugabo passport iri ngaha imibaza rakunda kugira ibintu by'ipapuro ntinashinge ko n'iginyo ngaha imbaba ni bwoko ki nta n'umunsi n'umwe n'amafaranga 10,000 mwipana homa nari yasigamo ndayabona genda biko muyamesurana ko yo yansubitse haje hose mandayaza je ndiki juju kujyo cumura ngo je amafaranga ni hazoro umunsi yombi baduhura nzobwe na yohote nzoyisatura ndari nkuremo amadolari yanje n'amafaranga yanje ariko ntuzwi ko na yohote Mabuja wallahi sigalara muri saro bose akirarana sha ibintu byarabaye bibi mabuja kumba abantu basigaye bawukanira mu rugo wa kanda gufuke canke sha mwahimbanye cyasa muje kuryamana mvuko wese agira neza sha bimbanyisha kusha agira abagore beza bamwe bakarara muri sara ntunga musi umwe muzagenda mu z'ibitanda mana yazakuntije rimwe aguha amabere ya nyoko umva fofo ndakubwira ikintu kimwe ico menya cyo cyose nkiri umwana ukwezi kuraheze cya kigabo arara mu cyumba agenda ara muri saro urumva kandi ntazi ngo byavuye kuki naramwishije yuko nzi yuko afashe ku nguvu ujya mukobwa ntazi yuko nzi yuko yateye ninda urumva byose nta na kimwazi ariko baho bigeze bingeze ahantu pe ndumva narambiwe ndumva no mubwiza ukuri hama ikibe kikaba oya reka jewe ubu ndakubwiye ko narambiwe mba narambiwe n'igipfu si ikintu ujya mu bantu wozana nawe ngo ni umuntu ngaha reka shaha narihangitse n'ibibazo nibara ku mutemere mukobwa gusa oya no kuri kw'Imana aho bigeze ubu si ivyo guhishahisha oya na ya divorce ndayisaba ige nakubwira ngo je ngo sinawukana cette fois ndabona ngiye kwawukana pe yewe we ande ukigira cagipfusha ngo ni mutoyi wacu kiraje hinge cyo ndakuvugisha mu kanya shashushu sawa benda kubaza wewe warareze jewe biroroshe ko wonyita igikiga wigipfu jewe ndinzemba igipfu cankwe ujya mugabo wawe akabigipfu wowe uco biki ntuco bigipfu kazi niyo bigeze umugabo mwasezeranye imbere y'Imana n'amategeko niwe usigaye witwa ngo usigaye uza gutanga amategeko mu nzu yanje jewe mabuja ariko ndikurikira bwiza ukuri cindi ko ndaraba ibintu bikuragira mabuja suko warezwe nakugaburiye wavyibije dutamusigaye unsungara ku mutwe mu nzu yanje wabimperiki uko ni kukuranya ishuri none mukuru wanje bazi yo kumengo ntiwareze ubu nsigaye mvuga nawe ukavuga kwanza guhe no soga ko nakweje nawe tutangana makaki nini makaki wallahi kwanza guhe no sasa nshaka kubona ngaha mu rugo rwanjye yari mikino yari miki
Ya Allah. Tora usohoke. Nyarutsa. Andura ibi. Ndakwonge tora. Tora. Mira mu nzu. Mira mu nzu. Hazi ibyo bigize ngaha n'isi yose umengo sinzi. Uzosubire n'undi munsi ndakwereke. nawe nk'ubu mucuruzi urahabwo nubona ko kuzeho shero ya mugatuma from umuntu akotumwa we serveri reka twe turaganira Bernathan yego naribagiye kubwira yo nabonye shero kaje gusaba amahera Joshua umuguru waze yo yamburiye kuva mbaho kagagore karabayisheshe ka Joshua kagagore ka Joshua yo nikanyirukanye mu nzu yako kansunagiza wamenga ndibabika ariko karasunuza kakibagira kare gafise ibiro 5 hewe yaba utari wagiye gusaba y'amahera nari kugakubita buriza rero nkubwira madamu umuntu wese yituruye ndabonye uyu munsi byagenze neza kandi ikindi nacyo noguma ndagushimira nuko ukuntu ujya musuma bamfasha ukangaruza telefone yanjye kandi ikindi nacyo ndabona ko amasaha ariko arandega amasaha ariko aragenda ashaka kuja muhira umunsi wagenze neza ngira ngende muhira ngira aho tuzosubira kubona n'undi munsi none wewe ko wambwiye ko bakwirukanye none musuza kurara he kumbana n'amasaha yagiye asigaye ari mw'ijoro so kurya amahera mabu care jewe burya ndafise mbwere nimereye je ni umwana wo mwibarabara burya je ni wonkangisha ngo wanyirukanye ngo noburaho nirarira ca nirarira mwibarabara kwe burya ni kubera wowe waciye untevya uza kungurira ibintu ngaha vyo kurya ngo kuranshimira burya je mba nidugiye mu Gitabazi aho mvuka twe tuvuka Igitabazi uwo mutima wambwiye niwe nagiye none iyo ugenda kwa Yohani nawe ujya mugabo afise ibibazo bingana umuyoro ugacuca kurya yagira ibibazo yagira gute Kazima yanyumvirije kandi jewe sinari kuja kwiyaraza hariya kwa Yohani kuko jewe nagiye ku mutima umbwiye kandi murundi yarantunganirije yaramfashije kandi Imana imuhezagiye kandi wewe urazi ko ari we nyirabayazana wewe nkaguha amafaranga uje kuriha inzu ugashuja kwigurira ibitenge mbega nkujya mutami yacu ashavura iyo ataba umuntu jewe asanzwe tumvikana azi yuko jewe ntigera ndamugora agacaza akacavuga ati nimumvire mu nzu twaca tujaye kuzinza itaruzura burya ntakubesha we waronse ca wiyumvira nk'ubu wewe bari kugusubira ibi ajya bari kugusubiza amafaranga wabiguze naragwende sinayibwa bisoneje ahubwo sinayibwa bisoneje hagereka
ewe ntiwumva ko uri umuntu mubi burya kandi abagore niho bama babavuga urafata kuko ubona nariwe niyinda wakibaye ntiwajya gusaba amahera iyi ni ikibosi wenda abagore murimbura bugire mugabo umviriza mugabo umenye yuko naho nagiye gusaba amahera erega ibigora bigora umugabo none wewe hajya ubona ajya makamya hindisha niki wewe urazi ibyo tuganira nawe none we wibaza yuko atakintu yo baraza kumbwira ati burya muzera nta kundi ariko ko byabaye Imana ishima ko tutandagaye cyane nasho mburira akavinyo n'inwe nibaguwe wanashaka natubira unwe mugabo ntuzusubire nibaza ko byaraye biguhaye iki kanya akagore kana amazera yawe mugira ubwenge abagore bamugira ubwenge oya jije kugenda manzi vyihoze bintu ntushobora kurara mu barara kandi nanje bamfashije oya ikintu gihari ngenda guha amahera amafaranga makeya uzo gufata hotel uronke n'ibyo gufungura za kugufasha Asha naho bavuga ngo kore neza wigende nka kandi yo ntakugaruriza irya telefone amafaranga simba ndayarose wabuje urakoze gose we rero bagura ijoro ryiza ushugende ngora niko wasigiye amafaranga nkaba nanyoye sha aha wihereje igereza hoshe banyirukanye bibaza ngo jewe ngo zogiraho aho mba n'iconja we ahubwo barihenga basha nibanzanira inyama nirinde nego ubundi umubosi nawe ndafise amafaranga barakabura banyirukanye sha amafaranga simba ndayarose Ibiki wewe? We ni fianto, nkaho uravuga iki wewe? Urafite ivyo uvuga wambaye umugabo. Ugufi nk'ifundi n'ivyisumengo ntereza zapfubiye mu nkono. Bize ndakubwira. Aho vyakabereye ni kera. Naragerageje ndiha amahoro, ndakubisa no mu cuma ndaza kwa muri saro, ariko uno munsi. Trop c'est trop mon cher. Umviriza, ine divorce ngaha. Undaba wareka ico nkene ni divorce. Ubu rero karashize ingani usigaye ufata ku nguvu. Ukabura kwabira nk'inyanana. Je mfata ku nguvu. Kutavuga ko wateye n'indarofa. Ndakwisha. Korako ko wiyebera umugabo. Bari kwiheduka nkorako wambwawe. Wewe ushaka uransabura uruko. Wewe ntavuye ngaho nkubitiye umugore wewe. Ugarutse ko kinga. Nawe kuye ruguru ndakuzana mu gisagara. Umugore wawe byose uzugize. Ugarutse ko kinga. Ndagusabye please. Bazikunda kubaha grand frère. Ndabona ko mwari mu mishwano ariko ntituje kubashikira muri izi ntambara zabo. Kandi wowe umaze kubona ko uri umwana mwiza. Ufise ingeso nziza. Imisi tumeranya kweli ndabona ko uri umwana mwiza kweli biraboneka. Ariko nashaka ndakubwira iki kintu. Muri no misi simeze neza ko hari ibintu nyene bitari ko biranyorohera. No mpamvu nibyo nkora byose atana kimwe kiriwe kiragendeka. Urazi hari umukobwa w'umugenzi tumaranye igihe kirekire
ariko hari ibintu byaciyemo ngaho hagati bitameze neza kugeza n'ubu nibyo bihaye bimpangayisha. Ndakubwiye ibi bintu kubera ndakwizeye. Jo, uwo mukobwa yampaye idiri y'amafaranga. Yampaye idiri y'amafaranga ambwira yuko nogenda gusambura urwo rugo rw'abandi. Ambwira yuko nogenda muri urwo rugo mvuga ati umugabo wo muri urwo rugo ko yanteye inda kugira ndabusambure. Ariko biriko birambangamira ibintu biriko birambuza amahoro. Kubikora narabikoze. Umutima umwe umbwira ndabireke. Undi mutima umbwira ndabibandanye kuko binyinjiza amafaranga. Rero ngawe niho bice bincanganyira mu mutwe. Nana, reka ndakubwira ikintu kimwe. Icambere reka ndagushimire kuba ugize icyiyumviro cyo kuba wongesha inama. Nukuri ugarukiye hafi. Ariko icya kabiri reka ndakugayira igikorwa cy'ububwa uriko urakora Nana. Nana, reka ndakubwira impamvu ndashita igikorwa cy'ububwa. Ndakwibarize gato. Mbega Nana, wewe umukobwa araje urubatse, uwo mukobwa araje akubeshe ko afise inda umugabo wawe yamuteye kandi aramubeshera. Nana, vyo kuryohera? Nivyo kuryohera? Nivyo njohera. Rero bibaye bito kuryohera mwana wa mama. Ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo udashaka gukorera mugenzi wawe cyangwa icyo udashaka ko bagukorera nawe ntugikorere mugenzi wawe. Icyo udashaka ko bagukorera nawe ntugikorere mugenzi wawe. Rero Nana, ishire mu ruhande rw'uwo mugore ariko arahangana n'umugabo wiwe kandi ubizi neza yuko ivyo bintu bitabaye iyo ndatayufise. Ibaza urwo rugo rw'inzira karengano kurasamburana n'izina ry'Imana. Basi reka ndakubaza ikintu kimwe Nana. Uwo muryango nimba batarasambura ntiworaba gukora ikintu kizima ukaja kubasaba ikintu hakiri kare? Basi hoho nyereka basi foto ndaba uwo muryango hoho ko atari ya miryango usanga yaravumwe yanyaguhwera. Sinzi ko mfise n'ifoto zayo kubera n'uwo mukobwa nyazina sinibuka. Ndaho nabanda zifise gusa sinibuka ko ndazifise. Nana, abantu urabazi? Yego nabanyana. Urisiri ko arabo? Nabanyana sinakwesha. Nana, je bano ndabazi? Yes, of course. Nana, uyu mugabo yitwa Joshua. Ni mukuru wanje. Uyu n'umugore waheruka kurongora nta n'amezi menshi bamaranye. Uyu mugore igihe duhura wewe bakwivye telefone, uyu mugore niwe yarahejeje kunyirukana. Ndakubwira ubuzima ndimwo ko nirukanwa n'umugore wa grand frère. Uru rugo ni uri kurarusambura. Ko nanazize ijambo ryo kuba ndiko mvugira grand frère, umugore aranankubita nenda gushaya, ankubita nkaho mengo ndi ngoma z'abaporozo, nkaho mengo ndi gahini yishabere. Nana, wagira mugasinzira uruguro urasambura urugo rw'inzira karengane. Nana, urwo rugo Imana izorukubaza. Nyarukaho bukeye urabona ko bubwije. Undazi nkeka bamaze no kunigurana. Nyarukaho bukera basije kubasaba ikigongwe. Ubabwiza ukuri kuri babeshya kuko uru rugo rukamara gusambuka byose bizokuja ku mutwe Nana. Bizokuja ku mutwe mwana wa mama. Tunari kwidiri ntabwo yaricaye. Ahubwo byiza ko wari umbwiye ukakaca bigira uko nyana. Nanjye sishaka kuguma nyikorera umuzigo. Barabyiza nimuvuze aje mu gatongo ko twogenda biba byiza ko twogenda. Nana, je nuko nzoguherekeza ariko ugenda usaba ikigongo mu muryango. Ico nshaka gusaba zikindi. Uyu mukobwa arafise ijambo rikomeye ashaka kubwira. Ari naco gitumye ngaruka muri rugo. Naho ubundi urazi ko narirukanwe. Afise ijambo cyangwa afise inda? Mbewe ko witimbere nk'agatuko. Mureke. Mama njo useme yote usisiki woga hata kimoja. Ingo mama.
nanje nze turaguha akanyingo umva mukobwa aha rero uvuge byose kuva ku ntango gushika ku iherezo kigifu cy'umugabo ntigihukanye nacyo kugira jewe ndi ngaha nabimutambwira nimba hari ibintu woba wari bagiye kumbwira byose ubivugire ngaha ku mugaragaro jewe uyu munsi ikiba kiraba umvise ngaho doga ku ijambo. Jewe maze iminsi hari ikintu kindi mu mutima, maze iminsi ibyo nkora byose bitagendeka neza bivanye n'ibintu bindi mu mutima, tugahura n'abapasiteri bakabimbwira, ariko mbona uyu ari wo mwanya wo kuvugisha ukuri. Ni ukuri Joshua, narakubashije ibintu byinshi ku mugore wawe, nakubashije ibintu byinshi, ni ukuri jye nawe na namwe tugeze tubonanira, atari ujya munsi njya kukubwira ko nshaka akazi, ariko nta kazi nari nshaka. Hajya twari kumwe n'umukobwa yitwa Fofo, hajya twari kwidiri, Joel yampaye amahera ngo nze ngo hajya ngo mbere nk'umuntu ari kwara gusaba akazi, hajya hose naza nkagufata uku ngaha, hajya ari kwaradufotora, inyuma yaho twaraje ngaha niwo Fofo nyene yari yambwiye ibintu ndamubwira umugore wawe yuko mfise inda yawe, ngo kandi wanafashe ku ngufu. Ni ukuri nje kugusaba ikigongo, ndazi ibyo nakoze ko bitanegereje, narakuvugiye ububeshi n'umugore wawe ndamubesha. Ariko Josh, ujya mukobwa Fofo naho uguma umwihambirako je ndabona ko atarahera. Ujya mukobwa ndiko ndaraba igihe cyose mumaranye, jewe sinigira mbyishimira nkubwiza ukuri. Ndiko ndaraba ivyo akora, ndiko ndaraba inyifato yiwe, ndiko ndaraba ingene ariko arabyitwaramo, n'ukuri kw'Imana he sindiko ndamyinzera na gato. Inyifato yiwe murabye acaha akagarukaha, urabye telefone yiwe agoma yitaba arusha n'abanyama business. None uwo muntu uboneje mu rugo kwa kazoza muzopanga, urabone ko azokubera mwimbuto y'akantu kweli. Jewe ndafise ubwoba bwishi kweje uzosanga uri kurarerera abarundi, usanga uri kurarera abandi bagabo, kandi burya bama babivuze uza guhusha itungahusha umugore. Raba neza ujya muntu jese ndamwizera kabisa, urambabarira mvugiraho mugabo sinigira nizera ujya Fofo kabisa. Burya ntubona Fofo ujye yuzuyemwo umutima w'ubugome w'ubunyamaswa, kandi rero burya je nama nabivutse intarabona iseri haha, kandi ugutwi kw'ihene kumva gutogotera mu nkono. Ndayarivuze ndirengani uzobumbarira. Nukuri nanje gusaba imbabazi, ndakwinginze mu mbabarire, ukwenda kunginze mbabarire. Mbabarire. Okay. Ubu nta birebire ko nawe warakoreshejwe, kandi wagize neza kuba wumvira ijwi ry'Imana, kumvira n'abakozi b'Imana, ukaza gusaba imbabazi, kuko si abakobwa bose bashobora guhabwa amandiri nk'aya bakaza gusaba imbabazi. Kubw'iyo mvo urababariwe. Murakoze. Okay.
nawe ushaka divorce? Ukuri kumvise? Okay, fine. Tugenda guha divorce. Arira. Kuri wakumvise sawa. Rero tugende ndaguha divorce. Nibiki? Kega abagore muri ngihaje. Shaka divorce? Tugenda guha divorce. Just nakagabo kagufi. Tugende ndaguha divorce hamwe urondere barebare. Urazi ibitutsi wanuzigere bingana wewe. Urazi ukuntu wancoko. Urazi ukuntu umaze iminsi uncokora wewe. Warira shari nuko nanjye sije barambeshe nagize abagenzi bawe. Wewe ntugira ubwenge none wewe. Ariko bro, irangagiza ibintu byose byabaye, umubabarire kuko urumva ko habayemo akagambane, kandi urumva ko akagambane ari ikintu cyateguwe igihe kinini, kuko urumva ko hanagimwe n'ibintu by'amafaranga. Rero uraho umubabarire ko nawe yarahenzwe, kandi si no kubesha. Najewe nk'umuvukanyi wawe mfatiye ku bintu numvise uko byateguwe, naje sinari kubihakana, nari kuvyemera neza ko ari byo. Ariko urumva ko nyiri kuzana ikinyoma wenyene ni wazanye ukuri, kandi yabisabiye imbabazi. Rero n'umugore wawe tera intambwe mubabarire, kuko uwo mwabaye umwe. Nibaza ko gushikira isaha ikintu gikenewe ari imbabazi, kandi ijambo ry'Imana ridusaba kuba umunyembabazi. Rero ni ukubwira ngo mubabarire, ndabisabye kabisa bivuye ku mutima. Mubabarire, mugirire impuhwe. Sheri, nakubabariye. Ariko guhera uyu munsi wirinde abagenzi babi nk'abafofo, wirinde ubundi muntu wese yoza kugusamburira urugo. Hajya ubona ndi busy ndiko ndiruka, bariko ndarondorera umuryango, nabaha baramandiba, nduga imisozi nkamanuka ibiyaya, nkaca ahantu habi nkarara amajoro kugira ngo mfate neza wewe, ndonderera wewe gusa nta wundi wundi ndonderera. Ni kubw'umuryango wanjye. Wirinde umuntu wese yoza kurusambuza, kuko urugo ni babiri, ni jewe nawe. Hagimo wa gatatu biba bipfuye. Ubu rero umenye ko urugo ari wewe nanje, atawundi muntu ukwiye guha ikibanza. Okay. Guhera uyu munsi uyumva amahoro, ndakubabarira. Urumva rero ucatumye tubakuranye uyu munsi, ijambo nyamukuru si rifise. Ijambo nyamukuru rifise madamu, arafise akajambo ashaka kubabwira. Umva ese novuga byinshi, gatume ijambo tubwire icatumye dukorana uyu munsi. Murakoze kumpa ijambo. Nkuko umutware wanje abivuze n'ukuri, uyu munsi nashimye kwicarika ngaha kugira ngo tuganire ibintu bishaka kuri bitatu by'ingenzi. Icya mbere na mbere
noshaka kubahumuriza mwebwe nk'abavyeyi bacu nka parrain na marraine ko urugo rwacu je n'umutware wanje ubu ari amahoro. Tubanye neza, umutekano ni mwiza cane gose, ariko kandi nkari numva mfise agahinda ku mutima wanje, sinari nkiryama ngo nonkitire neza, simfungura ngo bimanuke neza, bivanye n'ibintu nabakoreye, bivanye n'ikibazo kiri hagati ya jewe nawe marene. Ni ukuri kw'Imana ndumva ndiyakize cane ku bintu nakoze, narakuburiye indero bitari bikenewe, narakubahutse bitari bikenewe, ariyo mpamvu nafashe akanya n'abakoranije ngaha, wowe n'umutware wawe n'umutware wanje ngaha nkaba nabicaritse ngaha kugira ngo nsabe ikigongwe. Ni ukuri ndasaba ikigongwe, ndasabye imbabazi, sinumva ijambo nobivugamo kugira ngo utahure yuko nitahuye jewe nk'umukobwa wawe. Ndazi yuko ishavu ry'umuvyeyi ryirirwa ariko ritarara. Umbangire ni ukuri kw'Imana, wibagire birya vyose, wibagiye amajambo yose mabi noba narakubwiye, wibagire ibi vyose noba narakubwiye, wibagire ikintu cose coba ari kibi caciye hagati yacu. Ungirire imbabazi dusubire nka kera, subire mbe umwana wawe nawe usubire umbere umuvyeyi. Ni ukuri kw'Imana sinosaba ikigongwe wewe nyene, ndasavye n'ikigongwe umutware wawe, kuko ndazi ndagushayeko wewe nawe mba ndamushayeko, kuko simbona n'ikindi kintu novuga. N'ukuri jeje nyene birandenga, mumbabarire mungirire imbabazi, hama urukundo rubandanye kumwe kwa kera. Niwumva mfise ikibazo uzumve ko ari iciwawe mare, ninumva ufise ikibazo nawe nze numve ko ari iciwanje. Mu majambo make nivyo nabahamagariye. Mfasa urakoze. Ajya nibaza yuko uriko urabona icigwa c'ukuntu bubaka urugo. Twebwe muza kudutora kugira ngo tuze kubahagararira, mwari mwibaza yuko ari ibintu vyoroshe, mugabo nejo bundi umunsi watoye umupare canke umarene wiwawe adashobora kuza kuguhanura mu gihe abona yuko hariho ibitagenda neza, uwo ntazoba ari we. Jewe uno munsi ndaryohewe, nibaza yuko madamu wanje nawe uyu munsi ngira ngo aza kuryama neza, yaramaze imisi ahangayitse. Jewe nari maze imisi mbona madamu wanje yataye umutwe n'iki, umenga ameze nk'umusazi. Je mbere nanje biranantirimutsa, biranantera n'amakenga, mugabo nkibuka yuko yambwiye yuko umukobwa yabereye marene ariwe mugore wawe muze yamubwiye nabi. Mugabo rero ko yamaze gutahura ko yakoze amakosa akaza gusaba imbabazi, jewe n'ukuri nta vyinshi nobivuga ko, mugabo gusa azamenya ivy'isi uko bimeze, azamenya ab'isi uko bameze. Madamu niwe ari ngaha, niwe ariko arasabwa ikigongwe, nibaza yuko we nyene yokwivugira, niwe atanga ikigongwe, si kitagitanga. Hanyuma icambere coco mbaje kugushimira kubona wiyumviriye yuko woba warakoze ikosa. Bene urazi ko nari namye ndakubwira yuko iyo shetani yinjiye mu rugo gusohoka biragora. Ndaryohewe cyane kubona yarasohotse. Ni benshi bagira amakosa ntibuke kubakosheje, ariko kubona wavyibutse, je ndi umuvyeyi namana imbabazi, kandi nzokoma ndakubabarira ibihe vyose. Sinzibagira yuko wigeze kunyoboka nk'umuvyeyi. Iri kosa ribaye iminota ingahe ntaryo nari gufatirako, antake noba naravyaye. Urakoze cyane, je nzokwama ndaguha imbabazi. Nubwo benshi batigera batahura yuko umuntu akosha, ariko je harya nari natahuye ko ari umudayimoni yari yakwinjiyemo. Nzokwama ndakubabarira
kandi nifuza ko urugo rwanyu Joshua ruzoba urugo rw'akarorero rwa rundi muzokwama musabana imbabazi igihe cyose mwakushije. Ndabarabire. Ego hama turashimye turaza ko jewe na madamu tugiye kumva turemye yo abana bakoseze abavyeyi mu by'ukuri bagira igihe bakiyimbura akabona yuko bakoze amakosa bagasaba bazi bakazironka n'umunezero ariko twagiye gusanga si byiza yuko mu muryango ese mu rugo umuntu yoza arumviriza amajambo y'abantu na cyane cyane abantu baba barabaye aba ex abantu ni kubatinya cyane uvuge ko yoba ari fofo yoba ibyo byose ari nyuma yazo ujya mu ex wanje we yaransamburiye urugo plan zose niwe yazitegura kashira madamu eko nari nakubwiye ati byari byo byose ibi bintu hariho umuntu atinyegeje inyuma nabyo nari nakubwiye ijambo rya mukuru ririrwa ntiriraha kandi burya ijambo ry'umukuru urishima umukura ariko rero madamu Joshua turitondera abantu murakoze cyane rero